nukuri urukundo karore dufise ni Kristo nyene, guha urukundo abatarukwiriye, pana kugurana ukwishura, kugurana ubutakwishura. Nukuri ndibaza yuko urukundo nico kintu gishobora gutuma ivyo Kristo yanyegeje muri twebwe. Ndakunda ijambo ngene Kristo avyita ko yadusigaye ubutumwa bwiza bw'umwuzuzo bwo gutuma abantu abataye Imana batandukanye n'Imana basubirana n'Imana bakuzurana mu nzira y'urukundo. Niho honyine dushobora kubashikiriza, kuko ubaravye n'ijisho ntavyo bamerita, ubaravye n'ijisho basa nabi, ubaravye n'ijisho bamota ibintu utanywa, bamota baja ahantu utaja, petetre hanagushisha. Kugira rero ushobore kubasanga muri ako kamoto kabo kabi n'ibiki bisaba urukundo rwinshi, bisaba kubihanganira. Rero nukuri urukundo dukunda umuntu atabikwiriye ko tumukunda, pana gukunda jewe ndagukunda, apana agenda kwandikira, apana agenda uradusangira, apana agenda kugurana. Umwe amaze kuguheranira gatatu asubiye akaza akakubwira ati umwana wanje bamwirukanye ku ishuri, fo mu verify abasi ko byukuri bamwirukanye, hamugende yamurihire kuko uwo mwana we ntiyagoheraniye. Mugabo kuhura ukunda batarumerita nkuko Kristo yafashe uwakosheje agacaro wasigira uburenganzira nyamukuru bwo kurongora ishengero. Hahandi umuntu wambere, umuntu wese uzoshoka mu buzima, ndiyifurije ndakwifurije kuzomushoka n'urukundo, apana kumushoka n'igihano. Ego.